mu nama y'ibihe ridasanzwe i Bruxelles mu Bubiligi yejeje mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu abayobozi mu muryango w'ubumwe bw'uburayi batangaje ibihano bavuga ko bikaze bafatiye Uburusiya bitewe n'uko bwateye Ukraine. Ibindi kuri inkuru na Eugenie Mukankusi. Ibyo bihano by'umuryango w'ubumwe bw'uburayi bizagira ingaruka ku Burusiya mu rwego rw'ubukungu, ingufu, gutwara abantu n'ibintu, kugemura ibicuruzwa mu mahanga n'ibijyanye n'ingamba ku ruhushya rwo kujya mu gihugu runaka ruzwi nka visa. Perezida wa Komisiyo y'Ubumwe bw'Uburayi Ursula von der Leyen yagize ati ibihano bikubiyemo iby'ubukungu bizatuma Uburusiya butabasha kugera ku masoko menshi akomeye. Ubu turareba 70% by'amabanki ku isoko ry'Uburusiya, ariko ibi bihano biranareba amasosiyete ya leta harimo n'ibijyanye n'ingabo. Ibyo bihano bizongera ikiguzi cy'Uburusiya ku bijyanye n'inguzanyo, bizatuma ibiciro bizamuka kandi buhoro buhoro bizagera ku nganda z'Uburusiya. Ibihano by'umuryango w'ubumwe bw'uburayi bifashwe mu gihe ingabo z'Uburusiya zigenda zototera umurwa mukuru wa Ukraine Kiev. Ibyo ni ibihano bya kabiri ku Burusiya mu gihe kitageze ku cyumweru, byashyizwe mu bikorwa hamwe n'ibyafashwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu by'ibihangange byo mu burengerazuba bw'isi. Tugushimira Jeanne kuri iyo nkuru. Umwungere wa Ecclesia Katolika ku isi Papa Francisco aratewe umutima uhagaze n'intambara ya muri Ukraine. Ibindi kuri inkuru na Thomas Kamirinde. Ku buryo bw'akataraboneka uyu munsi Papa Francisco yagiye muri ambasade y'Uburusiya i Roma, ari nayo ambasade y'Uburusiya i Vatikani, kugira ngo yibwirire Uburusiya ubwe ku giti cye impungenge ze, nk'uko umuvugizi wa Vatikani Matteo Bruni yabitangaje. Papa yahamaze nk'iminota 30. N'ubwa mbere mu mateka bene uruzinduko rubaye. Ubusanzwe abashumba ba Kiliziya Gatolika y'isi yose nibo bakira abambasaderi n'abakuru b'ibihugu i Vatikani. Kuba rero Papa Francisco yasohotse iwe akigira ubwe hafi aho ariko muri Roma ni ikimenyetso ko ahangayitse bikomeye koko, nk'uko ikigo ntaramakuru AP cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kibyandika. Intambara igitangira Papa Francisco yasabye impande zombi, Uburusiya na Ukraine rero, kugirana ibiganiro kugira ngo bayirangize vuba. Yasabye kandi abayoboke ba Kiliziya ye kwigiriza ubusa kuwa gatatu w'icyumweru gitaha no gusengera amahoro muri Ukraine. Thomas Kamirindi wabandandiriza kuri inkuru y'umuryango w'ubumwe bwa Afrika wasabye Uburusiya kubahiriza amategeko mpuzamahanga. Itangazo rimwe bashyize ahagaragara perezida w'umuryango w'ubumwe bwa Afrika akaba ari n'umukuru w'igihugu cya Senegal Macky Sall na perezida w'inama nyubahirizategeko y'umuryango Moussa Faki Mahamat bavuga ko bahangayikishijwe cyane bikomeye n'ibibera muri Ukraine. Barasaba Uburusiya n'abandi bose babifitemo uruhare, baba abo mu karere biberamo cyangwa n'abandi bo mu rwego mpuzamahanga, kubahiriza byanze bikunze amategeko mpuzamahanga, ubusugire n'ubwigenge bya Ukraine. Barasaba kandi bakomeje impande zombi guhagarika imirwano aka kanya no kwihutira kugirana ibiganiro biyobowe n'umuryango w'abibumbye kugira ngo bakumire intambara ishobora gukwira isi yose. Perezida wa Syria Bashar al-Assad yabwiye mugenzi we w'Uburusiya Vladimir Putin ko amushigikiye kuri Ukraine. Ibindi kuri inkuru na mugenzi wacu Eugenie Mukankusi. Perezida Assad yahamagaye mugenzi we Putin amubwira ko ashyigikiye aho ahagaze mu bireba Ukraine. Byavuzwe mu itangazo Perezidansi ya Syria yasohoye uyu munsi kwa gatanu mu gihe Uburusiya bukomeje gutera Ukraine. Syria yabaye inshuti ya Moscow kuva Uburusiya butangiye ibikorwa bya gisirikare muri Syria mu 2015 bufasha Perezida Bashar al-Assad mu ntambara y'abaturage. Icyo gihe Uburusiya bwateye za bombe bukoresheje indege hejuru y'uturere twari dufitwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Ubwo Assad yahamagaraga Putin yasobanuye ko kwihimura k'Uburusiya kuri Ukraine ari nko gukosora amateka. Mu itangazo yagize ati Syria iri kumwe n'Uburusiya bwose ishingiye ku buryo yumva buri mukuri mu cyemezo cyabwo. Syria kwa kabiri yari yemeye intara ebyiri zitandukanyije mu burasirazuba bwa Ukraine. Putin yari yavuze ko ashaka kurinda abicishije muri operasiyo idasanzwe ya gisirikare. Ingabo z'Uburusiya kuri wa gatanu yavuzwe ko zageze mu nkengero z'umurwa mukuru wa Ukraine Kiev. Ayo yaramwamwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Mushobora kudushikira kuri Facebook no ku kibanza cyacu cya internet kuri www.radio-yacu.voa.com. Mukanya amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibihugu bicuditse vyiyamirije Uburusiya binabufatira ibihano inyuma yaho butanguriye ingwano muri Ukraine. Inguru dushikirizwa n'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Temistok Mutijima. Urusaku rw'ibiturika bihambaye rwumvikanye Kiev mu murwa mukuru wa Ukraine mu rukerera rwo kuri uyu wa gatanu.
Ikinyamakuru The New York Times cyatangaje ko cyabashije kwigenzurira video yerekana iriduka ry'aharashwe ibisasu muri Kiev. Kubw'icyo kinyamakuru kandi iyo video yerekana nibura ibisasu bibiri byo mu bwoko bwa misile birasirwa hafi ya Kiev mbere yo guturika. Kibinyujije ku rubuga rwa Twitter kandi ikinyamakuru The New York Times cyatangaje ko Minisiteri y'Ingabo ya Ukraine yasabye abaturage kuguma mu mazu kandi bagategura ibisasu gakondo bifashishije amacupa n'ibikomoka kuri peteroli ibizwi nka Molotov cocktail. Perezidansi ya Ukraine yavuze ko yiteguye gutangira imishyikirano n'Uburusiya kuko icyo gihugu cyafatwa nk'ikidafite aho kibogamiye, ariko mbere y'ibyo ikeneye kwizezwa umutekano. Umuvugizi w'ibiro by'umukuru w'igihugu mu Burusiya Dmitry Peskov yavuze ko Perezida Vladimir Putin yemeye kohereza intumwa muri Belarusiya kugira ngo ziganire n'iza Ukraine. Hagati aho Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden n'abakuru b'ibihugu bihuriye mu muryango wo gutabarana wa OTAN bagiranye inama yabaye mu buryo bw'ikoranabuhanga mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu. Visi Perezida wa Amerika Kamala Harris nawe byari biteganijwe ko aza kwitabira inama by'umwihariko mu kuganira n'abakuru b'ibihugu byo muri OTAN ariko biherereye mu gice cy'uburasirazuba bw'Uburayi. Umuryango wa OTAN wafunguye gahunda z'ubwirinzi ku bihugu binyamuryango byo muri ako karere. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntizohereje ingabo muri Ukraine ariko zazohereje mu bihugu binyamuryango bya OTAN. Ukraine si umunyamuryango wa OTAN ariko yifuza kwinjira muri uwo muryango, icyo Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya adakozwa. Ku cyicaro cy'umuryango w'abibumbye akanama gashinzwe amahoro n'umutekano kuri uyu wa gatanu karateganya gutora umwanzuro wamagana igikorwa cy'Uburusiya cyo gutera Ukraine unashimangira ubusugire ubutavogerwa n'ubwigenge bw'icyo gihugu. Uwo mwanzuro kandi urabusaba Uburusiya kuvana ingabo zabwo muri Ukraine mu buryo bwuzuye ako kanya nta yandi mananiza. Umwe mu bategetsi bakuru muri Amerika yavuze ko biteze ko Uburusiya buza gukoresha ijambo ryabwo nk'umunyamuryango uhoraho w'ako kanama bugatambamira uwo mwanzuro. Mu gihe bigenze uko naho byitezwe ko abahagarariye ibihugu bahita bajya bwangu mu nteko rusange aho uwo mwanzuro ushobora gutorerwa nta mpungenge zo gutambamirwa ndetse ukaba unashyigikiwe birenzeho, ariko kandi nturaba ufite ububasha bw'itegeko. Hagati aho mu majyaruguru ya Ukraine kuva kwa kane ingabo z'Uburusiya ziragenzura uruganda rw'ingufu za kirimbuzi za nucleaire. Ku bwa Perezida Zelensky wa Ukraine ibyo birasa nko gutangaza intambara ku Burayi bwose. Uruganda Chernobyl ni ahantu habarirwa mu hateza akaga cyane kurusha ahandi mu isi mu gihe uru ruganda rwaba ruturitse. Chernobyl n'ahahakikije hose ntihongeye guturwa kuva ku isanganya ryo mu 1986. Imyigaragambyo y'abadashyigikiye intambara nayo yagaragaye hirya no hino mu Burusiya, harimo no mu murwa mukuru Moscow no mu mujyi wa St Petersburg kuri uyu wa kane. Abategetsi batangaza ko abagera ku 1,700 batawe muri yombi. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ibindi bihano ku Burusiya kuri uyu wa kane nyuma y'amasaha make buteye Ukraine. Ibihano bishya bya Amerika biribasira hanini amabanki y'Uburusiya, abaherwe ba hafi y'ubutegetsi n'urwego rw'ikoranabuhanga, kandi harimo no kugenzura ibijyanye n'ibyo bwohereza mu mahanga. Perezida Biden avuga ko ibyo bihano bizagabanya cyane uburyo bwo kugera ku ifaranga mu Burusiya, bikazonga urwego rw'ikoranabuhanga rusanzwe rufitiye runini ubukungu bwabwo, kandi bizatuma ubushobozi bw'inganda z'icyo gihugu bumanuka cyane mu myaka iza. Abanyamuryango ba OTAN bari mu Bwongereza n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi nabo bashyiriyeho Uburusiya ibindi bihano ku wa kane. Ibiro ntaramakuru by'Abanyamerika Associated Press kandi byatangaje ko ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku mugabane w'Uburayi ryambuye Uburusiya uburenganzira bwo kwakira umukino wa nyuma w'irushanwa ry'amakipe yabaye ya mbere iwayo ryari kuzabera i St Petersburg. Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi kandi uritegura gufatira imitungo ya Perezida Vladimir Putin n'iya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Sergei Lavrov nka kimwe mu bihano uyu muryango uteganya kwemeza kuri uyu wa gatanu. Icyakora abantu ba hafi y'iyi dosiye y'ibihano ku Burusiya bavuze ko Perezida Putin na Minisitiri Lavrov batari mu bari buze gushyirirwaho ibihano ku ngendo nk'ikimenyetso cyo kuguma gufungura inzira ya diplomasi. Kugeza ubu kandi ingaruka z'ibi bihano zatangiye kwigaragaza ku isoko mpuzamahanga, aho ibiciro ku isoko ry'imari n'imigabane byaguye hasi mu gihe ibiciro by'ibyangombwa nkenerwa byatumbagiye. Perezida Biden yemeje ko Abanyamerika baza guhura n'izamuka ry'ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli, ariko yongeraho ati ubu bushotoranyi ntibugomba kugenda gutyo nta gikozwe. Amerika ishyigikira ubwigenge, abo nibo turibo. Gusa ku bwa Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky bigaragara ko ibihano bitigeze bica intege Uburusiya mu gutera Ukraine. Ibitero by'Uburusiya kuri Ukraine niyo ntambara ikomeye Uburayi bubonye nyuma y'irangira ry'intambara ya kabiri y'isi.
umushinjacyaha w'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha Karim Khan yaburiye ko urwo rukiko rushobora gukora amaperereza hagamijwe kugenzura niba ibyo Uburusiya bwakoze mu gutera Ukraine bitavamo ibyaha byo mu ntambara. Urakoze Temistocle kuri iyo nkuru. Imiryango 120 yo muri zone Gatumba ya komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura mu Burundi rigira ikiko umusaya biturutse ku myuzurira yasubiye kwibonekeza muri ako gace gakikujwe n'ikiyaga Tanganyika n'uruzi Rusizi. Abajejwe intwaro muri ako karere basaba leta kugarukira kuri iyo miryango. Inkuru dushikirizwa na Desire Hatungimana. Indwi irarangiye abanyagatumba na cyane ababa mu makartier ya Kinyinya ya mbere na Kinyinya ya kabiri basubiriye kubona imyuzurira iturutse ku ruzi Rusizi. Amaze gutwarwa n'amazi babwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika ko batagirayo bacira nayo bamira. Situation turimo nziza kandi situation tumazemwe n'umusi harimo ibanyaka 3 tegwa n'amazi mbere byarigeze kuba ama 2016 amaza dutera amahema araba dushanga amahema gushika n'umusi uko situation tubonamo tubise umubaro mwinshi turabaye cyane ravya amazi yacu ngene karamererwa ari yakize umwaka uheze hari amazi yakize atabomotse 2021 arasimba n'umunsi tubona ngene bizogenda. Ayo mazi haraheze iminsi ine twebwe tuyabona mu mazi nta buzima buhaba, urabona kuva yatera duhangayika n'ubu murabona yuko tutagera naho duhonyora. Aya naco gituma n'ubu turiko turarondera ahantu ho hakamuzi kugira dushinge amahema n'amahema ntitugira ntidufise. Abanyagihugu bo muri ayo makartier bavuga ko baguye mu gahundwe babonye Rusizi rubateye mu kwezi kwa kabiri mu gihe bari babimenyereye mu kwezi kwa kane uko umwaka utashe. Uno mugabo bakunzi b'ijwi rya Amerika bamusanze aho yahungiye n'umuryango wiwe, we n'ababanyi biwe batera kamo leta kugira ibubakire urukuta bita dig gozibira amazi ya Rusizi ntasubire kubatera. Sokorwa nuko dusaba leta ko yodufasha mu kudukorera idigi nkuko bari babitwemereye batubwira ko bashobora kudukorera idigi. Iryo digi ryofasha cyane kuko tubibaye mu imyaka 3 uyu no kugira 3 deje abantu turarushe abantu kwamana intekera ku mitwe buba byaturuhije. Twasaba rero Sebarundi no kuri adufasha abanyagatumba turagowe turaba ukuntu badukorera iryo digi kugira ngo ibyo kwamana intekera ku mitwe turako twobikira ko twego mwe turabarundi mwe turabanyamahanga cyamasaha. Abajejwe intwaro muri ako karere kasubiriye gutegwa n'imyuzurire nabo nyene bavuga ko barengewe. Manirakiza Gedeon arongoye quartier Kinyinya ya kabiri. Abakunzi b'ijwi rya Amerika bamusanze kwibarabara rya Bujumbura Uvira yaje marariwe cyo kimwe n'abarongoye. Nawe nyene abona ko umuti w'iyo myuzurire ari uko bakugurukuta bwotuma Rusizi rutisesa mu mihana y'abarongoye. Abanyagihugu bagowe bakiriko kuko hari abatari bwatahuke bakiri mu buhungiro kuva mwaka uheze wa 2021. Abo baharugwa mu miryango 1578 bakaba baba mu ikambi yo muri zone Maramvya izwi ku izina rya Sobel. Nabo nyene babwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika ko ubuzima babayemwo butoroshe. Turafise ikibazo c'amazi cyane ubu imiryango yacu dufise cyangwa ibiziba ntituronka ingene bashobora kudushikanyira amazi. Ubuye mu rugo bashobora gusanga imiryango abana 5 ko muganga akabatora malaria. Nk'ikintu cy'ibifungurwa ntacyo giheruka kuronka bigatuma rero nk'itwebwe dufise abana n'abageze mu za bukuru natwebwe tugendana ubumuga ntidufise aho twivuza bihagije. Hari igihe ugenda ngo nta miti ihari bagaca bakwandikira ngo genda kwigurira, bakwandikira ngo genda kwigurira wiriwe inzara urumva usuja muhiruka ryana. Kuva mu mwaka uheze abo banyagihugu